twebwe ivyo duhingura ivyo twokwita amasabune kama savon naturelle. Izo sabune ziza kugira zigwanye cyane rwego ruboneka ingwara zo kurukoba, kuko bisanzwe tubona yuko ari zo ngwara ziriko zirageramira cyane abana gihugu hejuru y'ibindi bintu usanga bahura navyo ingwara zitandukanye, mugabo tugasanga yuko nizo ngwara zo kurukoba twari dukwiye kuzigwanya kubera tubishoboye. Burya ikigoye mu buzima cyangwa ikigoye mu buzima bwa entrepreneuria s'amafaranga ahubwo ikigoye mu buzima bwa entrepreneuria ni umugambi. Kumugambi na ufise kandi umugambi nkawushira mu ngiro nukuri amahera araboneka. Ati gute je natanguye mfise nk'amafaranga ashikira 200,000 ndabwira abandi bantu turaja hamwe, ariko kubera abantu benshi banka kuja hamwe n'abandi bivanye nuko bashaka inyungu zinyarutse, benshi baciye bampunga baranta. Ariko haheze imyaka n'imyaka ko natanguye mu 2016 natanguye kubaho kubera iyo entreprise muri 2020. Ubu rero niho mbona amahera yene yarize. Nico gituma niki twego turavuga ngaha ci platform ya Tony Elmel Foundation naragiriwe amahigwe ndaja muri bo ndaronka ku seed funding gatoya k'ibihumbi 5 by'amadolari. Nukuri byaramfashije gushika yaho mbona mpinduye ibintu. Iyo hataza kuba iki kintu ca covid mbangeze ku rundi rwego, ariko ubu urwego je mvuga ko ari bwiza cyane gose nuko umuntu akoresheje iyo sabone yanje ahindukira akambwira ati warakoze cyane gose, kuko ubu ndafise nanje agapo nashaka, ndafise urukoba nashaka ubwa mbere. Nuko rero ikigoye samahera, ikigoye n'umugambi, ni ide, ni gute uzawushira mu ngiro uwo mugambi. Nizo ngorana n'abampesha jewe akarusho k'isabone yanje tandukanye cyane gose nizo abandi barundi bari baje. Nta murundi ari bwumva yuko hari isabune ikozwe mu kirayi, nta murundi yarizi ko hari isabune ikorwa mu muceri, nta n'umuntu yarazi ko hari isabune ikorwa mu mata, mu makaroti. Twaravyumva gusavuga ngo uwo mwana umengo yoga mata, ariko ntibamenya riyerema ayo mata boyoga gute. Rero niko karusho, kuko abantu benshi bari barahuye n'ibibazo byinshi, barabona isabune nyinshi, barakoresha isabune nyinshi birabankira. Ariko icyagiye kumpa karusho nuko isabune yanje uyikoresheje atamisi 3 ihera utarabona efficacité yayo. Ndabivuze ku mugaragaro, nta misi 3 ihera utarabona efficacité yayo, kuko naje hari ingwara umuntu anzanira ari umuntu ambwira ngo iyo sabune yawe yofashe ingwara nayireba je nkayimuha mfise ubwoba, mugabo kubera mpeza nkakurikirana nkakugira menya ingene babyagenze, nukuri nkasanga byagenze neza. Rero burya kuva kera turabona iyo miti yavuye hanze, twivuza imiti kama. Rero ikirayi ni ikintu kinini cyane gose ku rukuba rw'umuntu, uwo muceri, iyo concombre gusa. Rero haba hasigaye kumenya mbega ndagitreta gute kugira icyo kirayi kirinde kiba umuti. Naho bwenge bwugariye, naho ubushobozi bwugariye. Nize literature anglaise muri kaminuza y'u Burundi, beshi baranzi ndabizi. Nize literature anglaise, mugabo nagiye muri saponification, kandi canza muri saponification ata muntu benshi bari bamenyereye. Izi sabune bari bazimenyereye kuzikoresha zivuye mu Bufaransa, zikaza zizimvye. Ari naco gituma bantu twita ngo nabana ba VIP utazomubona gwaye ibifaranga mu mutwe, utazomubona gwaye ibiki mu mutwe, kuko iyo ananiwe no gukoresha iyo sabune ivuye hanze aramujyana kuri traitement yo kwa muganga, imara umwanya munini mugaba gakira. Nuko ariko ico nzico nuko twese hamwe tugiye hamwe ngo dukora ikintu kiza ku Burundi, tumenyekanisha kandi bukagira agaciro. Ikindi naco nuko nayishize mu kambaraje atawundi muntu yari bwakiyumvire. Ambaraje nashizemo ako gasabune kanje naka, nta wundi muntu yari biyumvire kwambara agasabune nkuko. Nico gituma ndakubwira ati nakantu keza ni innovation, kubera twari tumenyereye isabune ziri mu dusashe nayo ni ziri polyone environnement. Cyane yumva ati dukore akantu kameze gutekeza gusumba ibindi. Intambamye duhura niyo nyene bavuze y'amahera, ariko je sindayita intambamye kuko mu Cyongereza bavuga ngo money doesn't make happiness. Amahera ntatera umunezero. Amahera niyo ntambamye, mugabo iyo wamaze kubyitwara mu neza amahera arakurondera. Umviriza nidushaka yuko amahera yitwe tuyarondera, je sindondera amahera cyangwa ndayiruka inyuma,
ahubwo amahera ndayimenyereza akamenyera kubana nanje ku buryo yonyene haravuga ati jewe amahera n'abana na Sayidi nta kosa nzobankiyotse cyo gituma amahera sinayiruka inyuma araza natanguye umva ko twatanguye ku mahera make mugabo ubu cyambona mbaho njya umuryango n'abandi dukorana bakabaho no kuvuga ko amahera nayo nyene gukora produit ntibigoye ikintu kigoye kurusha ibindi byose no kudandaza jewe ndavye amahera natanguje kugira nshike kusawe nimeze nkuko n'amahera binsabwa kugira idandazwe imenyekane nukuri agwijwe n'inshuro 10 amahera natanguje nico nakubwira kweri iyo ntamba